Ndabahaye mwiriwe na mwaramutse barundi kazi umwe wese aherereye mu mfuruka zine z'isi ndizera ko muguwe neza kuri micro canke imbere ya kamera ni Fleury le Patriote nkuko bisanzwe ndabazaniye umuntu ngomba uno munsi ndabashikirize mu mumenye bishoboka mu namwirinde Gastaro yayo kurya amafaranga y'abagabo ababesha ngo ni n'ubwo mu kiganiro nakoze ahari yaje ngo Gastaro mufashe hasi Gastaro zakubera umugazara kwa General Yesu abana banje barakuzi kandi bazikura umugore wa Ben asa barakuzi ubusugikecuru nkawe ni kugasa ubu umuhungu wanjye se uhe wakwemerera kagira inkuru ukuntu uzambera umukaza. Uyu nawe yitwa Uwizeye Sandrine. Uwizeye Sandrine arangwa niki? Mbese Uwizeye Sandrine n'umurundi kazi canke n'umunyarwanda kazi? Uwizeye Sandrine n'umugore ariko arabica bigacika aho atemera ubugore bwiwe. Ntiyemera kuba yo kwitwa mama naka, uwo mugore avyaye gatatu, uwo mugore aragisibije mu ba diaspora, ni ndaya katwa mu Rwanda nta haca ngo bareke gucira biyamiriza bavuga ati itu bavuma basubira. Muhava muvuga ati Fleury utanguye kwinjira mu ngo none n'imibano y'abarundi n'abanyarwanda. Oya, uyu mugore gituma ntanguye ndamuvuga nkuko nshaka mumenye icatumye kimumotiva kugira avuge igihugu c'u Burundi nabi. Bakunzi ba Gasaro TV turabasuje mwese abakurikira chaîne yacu ndetse murabizi ko tubagezaho amakuru umunsi ku wundi ndikwe n'abasesenguzi bagiye batandukanye. Uyu munsi ndikwe na Rabini aduhishiye byinshi bitandukanye ndetse aho harimo ingingo zigiye zitandukanye aho witwa Mbayahaga Isidori yagizwe umuyobozi siko bimeze Rabini. Yego. Aho abasirikare 37 mu Burundi batorotse ndetse aho Colonel Gutuka wa Gutuka twirwaneho aho yavuze ati gufata Uvira no munsi umwe gusa ndetse n'ibindi byinshi bigiye Rabini wakogera iki? Bon, nibaza yuko amakuru n'ibiganiro twama tubashikiriza ariko nibaza yuko ushobora kubereka kumbure umurongo bashobora gukorera ko mushasha aho bazoza badusanga uhereye kuri ibi twakoze uyu munsi. Uyu mugore nawe si uwundi nico bitumanje ndamuvuga nkuko kugira ngo banze muvuga ati uyu muntu aje avugwa nkuko ninde. Uyu mugore niwe ari nyuma y'ikimenyesha makuru kiriko kiracafuza gisibanganya amateka y'igihugu c'u Burundi gituka indongozi ekana twebwe abarundi n'abarundi kazi muri rusangi adusiga sinzwe no bivuga mu kirundi reka ndavyihorera. Ariko aracafuza igihugu ku nguvu zidasanzwe ngo ku mafaranga agera imiliyoni 35 Kagame na leta yiwe bamuhaye inyuma yahaviriye mu gasho. Ati vyagenze gute? Uyu mugore Uwizeye Sandrine niwe ari inyuma y'ikimenyesha makuru Gasaro TV canke Gasaro TV bivana no kungere mwe mu bivuga naho muherereye. Ku barundi gikuru nuko mwumva kiyo televiziyo iriho kandi ndizera ko benshi muri mwebwe bamaze kuyibona. Iyo mbonesha kure rero iri online, TV online iri kirakoresha umuvuduko udasanzwe mu gutuka leta n'indongozi. Ni imbonesha kure ibikora gute? Iyo mbonesha kure yaragiye ngaho yegeranya abarundi bagirizwa ubwicanyi butandukanye mu gihugu c'u Burundi kuva mu myaka ya kahise, mu mateka ya kahise. Abo ni batumira baza gusibanganya amateka y'igihugu c'u Burundi bafata ivyaha bakoze bavyiyeza bavuga ati nta preve nta video nta audio ibi rero vyagiye akagirire ahubwo reka duhagarare duhangane ko twaronse kimenyesha makuru citwa Gasaro TV n'umenyesha makuru acinyigeje inyuma atigera aboneka abaza ari nyuma hagaragara gusa uwo aba yatumiye yitwa Uwizeye Sandrine ariko benshi bakaba bamuzi nka Gasaro Sandrine kubera ico kimenyesha makuru. Iyi mbonesha kure ni ikunze gutumira umuntu muzi cyane w'umurundi w'inkorabara abazwa ubwicanyi bwinshi abazwa vyinshi akiri umusanze sheke ubu nawe akaba yarahungiye mu gihugu c'u Rwanda ari mu bafronze abazwa ubwicanyi bwinshi mu gihugu c'u Burundi. Nawe si uwundi n'umugabo yitwa Rabin. Mugiye kuri Gasaro TV ama miniatire yose aga mafoto do garde atangura kuma content ya YouTube niwe muzogumu wamubonako. Uyo mugabo nawe akinda avuga atari gusibanganya kahise k'igihugu c'u Burundi en faveur y'umugwi
umwe. Uyu uye benshi biravugwa, ndamaze kuronka amakuru atandukanye ko yoba ari ntumwa canke yoba yaratumwe ngo namwe mu masosiyete ngo haranira agateka k'ubwoko bumwe, ngo haranira ngo genocide yo mu 1993 niho acaza agahimba inkuru zose zo mu 1972 mu 59 mu 98 mu 95 mu 93 gushika naho umuntu twakuze tuzi nka Buyoya nk'umuhisi yarongoye igihugu cy'u Burundi. Buyoya, iki kiganiro c'ivyo avuga kuri Buyoya canke kuri leta y'u Burundi nzoza kubivuga ku hanyuma mugabo ndagacishijemo gusa ndamubabwire kugira ngo banze mu mwumve. Uyu Habe n'abamutuma baremeje neza ko Buyoya twese tuzi ko ari mu vyaro wabagaza, eka dusanzwe tuzi ko avuka i Bururi, kandi Buyoya ugiye muri CV yiwe haba mu binyamakuru mpuzamakungu, mu maraporo ya ONU, mu maraporo ya Union Européenne, mu maraporo ya Union Africaine no mu buserukizi bwinshi yagiye aserukira. Muratsi ko yaserukiye u Burundi mu bihugu bitandukanye, tukaba tumuzi nkuko muri constitution y'igihugu ibivuga administration y'igihugu. Twe mu Burundi nta ngorane nimwe biteye, nico gituma ngomba ndabivuge. Buyoya tumuzi nk'umututsi, ariko Habe na societe iri nyuma ngo ijejwe ivya genocide ya kwemeza genocide mu 1993 bobo Buyoya bamwatibiwe ko ari muri ethnie Hutu. Ikintu cyo ndababwiye ati ni kinini cyane, ndofata ikindi kiganiro nze kukibabwira tukivuganeko. Rero igituma nje kuvuga kuri Uwizeye Sandrine, Uwizeye Sandrine afise amabwa menshi cyane, ariyo yatumye kugira ayo mabwa yiwe ayafuke yemera kuba umucakara wa Paul Kagame na leta y'u Rwanda. Sandrine atumira Rabe kugira acafuze igihugu cy'u Burundi. Iruhande ya Rabe aratumira ikindi kigabo sinzi kenshi ko mukunda kukibona, gifise iminwa yirabura ebana ngo cigeze kuba ari kirara cyane, naco nyene kibazo ubwicanyi bwinshi, naco nyene bigaragara ko ngo Kagame yamufunguye na Kagame na leta yiwe, kuko si Kagame wenyine ngo agenda mu gasho, mvuze Kagame ni leta yiwe. Leta ya Kagame yamusanze mu gasho iramubwira ati kugira we tukurekure, twarabonye ko ufise basi n'ubwenge na bukeyi dushiye kukuronka ko inyungu, kuko leta y'u Rwanda kugena imeze bagufunze. Nubona n'ubu uye Madame Victoire Ingabire hajya baramusanga mu gasho, ntibasiba ngo kumusanga mu gasho bamubwira ati gira uku tugufungure dukorane. Rero uco kigabo citwa Marshal, muzokibona kenshi ico kigabo hamwe na Rabe ntibasiba kuri Gasaro TV. Iyo televiziyo rero ngo niyo data wanje ngo baronse ngo nk'inzira yo gucisha kibinyoma, gucafuza indongozi. Marshal wewe yari karavuga CNDD-FDD ayivuga nkuko umenga umuhaye umupanga. Marshal yari karavuga imbonera kure abavuga nkuko umengo nabantu mubwiye ati gwisha imvura nyinshi isegenya igwa kuri CNDD-FDD, gwisha imvura nyinshi isegenya n'ibihuhusi miravyo n'imituragaro, ushiremwo n'inkuba, ntihagire imbonera kure nimwe isigari Burundi yobikora. Uyo Marshal niko ameze, nabantu baba extremist iyo televiziyo ikoresha cyane nje kuri ayo mazina abiri, hari uwo Marshal hakaza n'uyo Habe. Uyu Wizeye rero Sandrine ngo mandamugarukeko, nababwiye hari catumye ahaguruka. Iyi televiziyo yiwe yahora ikora ibintu vya entertainment, yavuga iby'ubuzima busanzwe, akazanya abanyagwenya nkuko abanyarwanda babivuga, abakomedie, abamizisien, yakora entertainment muri rusangi, yahayagize u Rwanda ibi nabiriya. Mugabo mu nyuma yo kuva mu gasho niho yaciye ahindura imvugo, ati rero vyagenze gute kugira agere mu gasho. Sandrine Uwizeye n'umugore w'umufunga kiwani, n'umuescro, aha akoresha etat civile y'ubukumi mu kwiba no kugira ngo no guspaminga aba diaspora. N'umugore atamunyarwanda ngo numwe bavugana, nta musore cyangwa umugabo wo mu Rwanda bavugana atari indongozi za Paul Kagame iyo zimuhaye mission. Abasigaye bose ngo avugana icitwa umugabo wo mu diaspora. Benshi rero hari ama video, hari ama audio na agenda yafise, kandi nta nubwo njyewe nakubwiye ngo aya mafaranga ya naya niyo urugero niyo gift, kuko nta promise yambaye y'umubare no naba nkubeshyeye. Ariko ngawe wari kuvuga ngo reka mbikore nkuko nabiteganyije, sibyo? Byibuze no Sandrine akabona hahera. Ubwo ni Rabe naze kuza kuba yayo. Ubundi nibyakarabwiye ko niba koko turwara abantu bari kubaka friendship, nta nubwo byagakwiye ko twari gupfa 70,000.
anyway nta nubwo tunabipfuye ndagira ngo wenda next time njyewe wenda nitutaravugana utazavuga ati Sandrine yambereye umwana mubi cyangwa ikihoya ariko guhita uvuga ngo ntabyo twavuganye n'ibiki byose sha mva bituye mbashoke kabisa kuko ubwo baranyibwiriye ngo kuwa mbere n'ibizarenga bibijyaho kuwa kabiri bijyaho kuwa gatatu bijyaho kuwa kane Okay, anyway, it's your choice. Nta kundi. Urabizi ko kenshi nababwiye ati je sinkora ikiganiro ntafise preve. Sinkora ikiganiro ntafise fact. Kuko yicaye urusaku cyangwa ukavuga ati nico mupfa. Mugabo je ntaco dupfa Sandrine n'umunyarwanda je ndumurundi turigera tunabonana ndibaza ko naho nyene niyabona kino kiganiro ashoye kuja ngaho akabibeshuza. Nta kintu na kimwe dupfa, nta mupaka, ntaki. Gusa jewe nkuko yahagurutse nka televiziyo online nkumenyesha makuru umunyarwanda yoba yiyemeje gucafuza igihugu cy'u Burundi. Nanje Fleury Patriote nkaba nahagurutse nkugwanira igihugu n'iteka n'izina n'akanovera n'imico n'akaranga vy'igihugu canje cy'u Burundi. Ivyo sishoboye kubimwemerera. Narabivuze kuva kera. Ndinda nubahuka abarundi bene wacu abavandimwe konse rimwe abanyene mvuga ati ni donationalité burundaise direct batavanze umunyamahanga wewe no mwihanganira gute ndinda nubahuka Pacifique nubahuka ba Alexis Nduhije nubahuka abantu benshi bacimamanda n'abandi benshi baza bacafuza baza bacapa igihugu bagisigirangira ritari ryo nkabahagurukira nkashinga inzara hasi nkabereka ko ivyo bavuga atari vyo uburundi n'abajene n'ugwaruka n'abarundi muri rusangi nkabakangurira kubereka kuko jewe kenshi yo bavuze ikintu nababwiye mvuga ikintu na fact mbega ndinda nubahuka kuvuga abo bantu nkavuga ama société civile y'u Burundi nkavuga zina murundi wese atuka igihugu n'indongozi zacu twitoreye indongozi zagenwe n'Imana kuko nta burongozi butava ku Mana uyo muntu ndamwubahuka mbe umunyamahanga wewe aza ateranya abarundi afatiye ku bwoko afatiye ku ntambara afatiye ku mateka y'igihugu n'amagume twagiye turacamwo uyo muntu umva no mwihanganira oya namba Sandrine rero n'umumama w'abana babiri umugabo wiwe mu vyangingo yitwa Ben umugabo wiwe ntamwemera uyo Ben mwumva ntamwemera kandi uyo Ben rero n'akamaramatsi akajembegete aho bigaragaza ko Sandrine uwizeye nyene Gasaro TV yaciye kategori mu bushurashuzi canke mu kunyonora canke guspaminga canke gukora ibintu no kwita ko kwigira inzererezi muri rusange nkuko abanyarwanda babivuga uyo mugabo wewe mu cameraman wiwe nta kiganiro na kimwe Sandrine akora ufise kamera aba ari umugabo wiwe murumva ko cameraman uba afise kamera mu biganiro Sandrine wa Gasaro TV wa Gasaro News akora Ben umugabo wiwe niwe abafise kamera rero tandukana ve mu kiganiro gihere ubaze Sandrine muraho mumeze neza uri umutubigwa wiwe uwo mwanya umutumigwa wiwe uri imbere ya cameraman wamubonye Sandrine ariko n'umuhost ariko arako interview ikiganiro giheze muyage nk'abagenzi bisanzwe umubaza umuryango umeze gute Sandrine azokubwirana inkumi direct aca kubwira ati jewe burya ndi inkumi nta muryango mfise abana babiri afise agaca bihakana mu masegonda 30 umugabo wiwe mwari muri kumwe mu kiganiro yitwa Ben afa gukura ikirenge asigara aramwigarama uyu mugore rero akoresha iyo strategy kugira ngo yiyagurire akarere k'aba diaspora kubera ngo n'umunyamaronko adasanzwe n'ikintu catumye leta y'u Rwanda musanga mu gasha aho yarafungiwe nimba ari ngo imageregere ni kosa ryo kunyonora no guspaminga no kwiba no kwescroka babiri mu ba diaspora bari basanzwe bagendana niho rero bavuze ati kugira ikicaha tukiguharire ko cyaje tukoresha ingufu za leta tukurekure kuko n'aba diaspora nakanatsinda bari mu mahanga nta uzakuza ngo aje kukurengutsa muri sentare muri uno mwanya korera igihugu cy'u Rwanda korera inkotanyi korera FPR korera Kagame korera twebwe hanyuma tukurekure Gasaro ahabwa kamera Gasaro ahabwa mikrofone Gasaro ahabwa n'imiliyoni ngo 35 kugira abashe kuba yogira imbaraga no kuva no ngaha na hariya yiyungurutsa no kuzarahendesha ubuji zafana za Coca-Cola canke ngo ibimogi kubera hajya Rabe na Mareshare ku kantu kakayayura mutwe aha nta gushikuzana kumwe kurimo umuntu hamwe itabe araboneka musanzwe mubiyizi mwemwe nyene ndibaza abarundi n'abanyarwanda tura umuntu hamwe itabe munamuravye
umuntu anywa ikimogi, umuntu anywa itabi, umuntu agira gute biragaragara. Hajya Rabe na Marshal ku kantu k'akayayura mutwe mu Rwanda ngira bari mu bantu batanguye gutora itegeko rivuga ati ni muri murumogi. Rero ayo mafaranga ntibayamuhaye ngo ayajye, bayamuhaye amanipirishe abo bagabo. Abo bagabo rero byo bigaragara ko bo barasinye kontra na Gasaro TV. Bibaza yuko ushobora kubereka kumbure umurongo bashobora gukorera ko mushasha aho bazoza badusanga uhereye kuri ibi twakoze uyu munsi. Yego. Ngo biciye mu nguvu za leta kugira bacoze sawa igihugu cy'u Burundi. Niba uzobona bavuga ati ngo abasoda b'u Burundi ngo bapfiriye ngo muri Kongo, ngo leta y'u Burundi ngo irungikangwe imbonera kure ngo muri Kongo, ngo leta y'u Burundi ngo abana b'u Burundi ngo bagize ukuna kuriya, ngo leta y'u Burundi ngo burya ngo ama genocide ngo nabo bayikubita ngo bubirigi ngo bugize ukuna kuriya ngo hanyuma ngo bagacisha ngo muri Buyoya ngo uva baravuga ibintu ukiyumvira none ibintu bifatiye he? Baravuga kubera kuvuga. Iyo rero bahuriye kuri Gasaro TV, Marshal na Rabe, uravuga ati ibigugu bibiri birahuye nta nkeka. Umunsi umwe no kugira ntangure ndabamenye jewe n'umuntu yambwiye Fleury aravye objectif y'ibiganiro nkora nico niyemeje ko rero umwana wa mama wiyemeje kugwanira igihugu no kugisubiza agateka no kugwanira patriotisme. Umva rapatrie mo nta kundi nga twaramaze kwiyemeza, baratubonye. Harabambye ngo nuza mu Rwanda, harabambye ngo twaragusize muri systeme, harabambye ngo je no gufata ngo no gufyonda. Umva usanzwe mubizi kungene inkotanyi zivuga. Ambira ati uyu muntu uramuzi, niho bandungikiye link ngiye kura amasangiyo TV ya Gasaro TV nta bindi vuga. Nubu nyene ndiko ndabivuga sinabwiye ko nako ndamugira publicity. Mugoni mwagendako video zirenga 50 zose ziri recently kujako ni Marshal Rabe imbonera kure Burundi, imbonera kure amatara yacitse. Niyo matitre bashira ko nivyo biganiro bavuga, nta kindi kintu. Akantu gato ipoto kuri y'amatara kuri stade buro zari derezre gihengamira ku poto ari nabo nyene nasanze bari muri babandi bafatanyije na Chimamanda. Ahubwo nibaza ko Chimamanda ari hakura inspiration, kuko uravye inguvu bakoresha mu kuvuga igihugu cy'u Burundi nabi, urabona ko ari abantu badasanzwe, ari abantu batariko barikoresha. Rero uyu Sandrine Uwizeye ndagenda ndabashiriramwo ibimenyetso bimwe kugira ntimuvuga ati ibi nivyo wori kurivugira. Akarorero nimumvirize aya majambo ama audio y'umu diaspora yamwemereye vya bindi ngo vyo bariko barateretana, amwemerera agafana, amubwira ati ngo razompa ngo gift. Harongo ngo ababwira abonye ngo stati gacha kubya ngo kwa iPhone ngo ni keza ngo wakampaye nka gift. Iyi message ndayifise yo kuri WhatsApp, ndayibashiriramo nyene. Aha nyene kwanza buno mwanya ndiko ndavuga ni muyirabe ngaha mu mbavu. Iyi message yisabira umu diaspora ngo urazompa ngo gift ngo ya iPhone nginga. Hanyuma reka rero ndeke kubanyoteza ndabashiremo audio yarungitse canke ibiyago bagiranye n'umuntu amubwira ati dupfuye 70,000 by'amanyarwanda nukuri vyakabaye mezuku dupfuye brochette. Ono umugore agisibije mu Rwanda sinzi ukungene no bibabwira. Rero ndamuvuze ko cane apana ngo nishari kugira mu mwirinde mumenye n'ukungene ibiganiro vyo muvyumvise muzoce muvuga ati uyu Fleury le patriote yari yaramutubwiye nta yindi objectif yiwe atari gucafuza igihugu cacu cita cy'u Burundi, igihugu babona ko gifise potentiel. Nikimenyamenya Gitwaza si umunyarwanda none burya avuka mu Burundi? No, Gitwaza n'umunyarwanda wenyene murazi profesi yavuze naho ama professeur amwe benshi batayemera. Data wanje dufate nkuko yari vision twihoze zigeze rya jambo profesi yaravuze Burundi mu myaka buzoba bumeze nkuko Gitwaza yarabaye mu gihugu cy'u Burundi, arazi potentiel igihugu cy'u Burundi gifise. Umurinze mwumva umuntu nk'ujya muramutse ko yaragerageje guhindura za kalendriye y'abaroma n'ibindi byinshi, ubwenge bwo bwarabufise n'amaso arayafise. Igituma Burundi babuvuga cyane nababwiye l'homme de la vallée et l'objet qu'on critique toujours. Igihugu cy'u Burundi kivugwa cyane nabi kugira mwabarundi mwe mukivemwe mu gihunge abanyarwanda baze bakibemwe. Ako barakivuga nabi kugira mu gihunge mucanke ntimugikorera ivyangombwa Mes chers amis, mwabarundi mushaka mwohumuka nta kindi gihugu dufise. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu ciza
bo abazungu bonyene mugome mu birondera bize ndabasavye mureke kuza murajana n'ibihuha rondera amadocumentary y'abazungu babaye ngaha mu Burundi rondera abamvoye special rondera ivyo bihugu nyene bituka igihugu c'u Burundi birafise abantu bavuga ati uburundi bufise saison nziza mu kurima kandi uburundi nta kintu kitahamera uburundi bufise ubutare uburundi bufise uburongozi uburundi kwana muri yase uburundi bafise demokrasi nico barakidushimira mu Rwanda hari demokrasi mu Rwanda wombwira imigambwe ihari ikonkiransa na FPR inkotanyi nguyu uraba Ingabire Victoire ivyo bakora mugirira umugore nk'uyu ukavuga ngo afise imigambi yo kubita kudeta FPR inkotanyi ya FPR inkotanyi yirigwira ririmba FPR inkotanyi irakunzwe FPR inkotanyi n'ubuzima FPR inkotanyi ntibakorako FPR inkotanyi nta kindi kintu coza kisubirira twarafashe FPR inkotanyi ni incungu ngo y'abatutsi FPR inkotanyi ni incungu y'u Rwanda twaragifashe ntituri burekure FPR inkotanyi ni gikundiro ugaca wumva mu nyuma umugore avuta ashira ifundo ngaha ry'imvutano ashira ni sinzi kakagozi ko mu ndo kungene bakita nimba ari umweko akavuta mu nda akavuta no ku maboko umugore atanijya pistole y'amazi nke abana babagurira canke bwaho pistole spirale umwe burasutuna afise umugore atana kirda abamufatanye ukazama ngo bakubite kudeta Kagame none murakomeye muri bikomangoma muri nkotanyi mwaragifasha mwarakivunikiye kandi bigaragara ko mukomeye cyane mugatinya umugore nje tandababwira ati mu Rwanda nta demokrasi nico kiri mu bintu iyo bagiye gusoma raporo zawo ni canke raporo zawo nizisohotse mu bihugu vya Afrika kirabajingita Uburundi rero mwa barundi mwe muhaguruke mukunda igihugu ciwanyu nta kindi gihugu mufise nimuzoja kumera nk'abanyamurenge canke nk'abanyarwanda ngo bubwoko bw'abatutsi ngo bavuga ikinyarwanda ngo baba muri Kongo ni kintu daboro kitaravugika ngo umunyarwanda wamise umunyarwanda wo mu bwoko bw'abatutsi avuga ikinyarwanda mu gihugu ca Kongo muri normale mwebwe abarundi rero kugira ivyo ntibize bidushikire guhunga twarahunze bihagije ubwicanyi bwarabaye mu Burundi bumwe sinzi bw'agahombera bunwa amagume igihugu cy'u Burundi catevye no gutera imbere kubera amagume u Rwanda rumaze imyaka 30 atantambara Tanzania nuko Kenya nuko Uganda nuko rero namwe abarundi ni mukunda igihugu canyu mukizitirire mwongere muhaguruke tucambike iteka tucambike ishema hanyuma izo etaje muri ko muravuga ngo ziduge ku bwinshi ziduge mwazanye ubwenge n'imbaraga twinvestise mu gihugu cacu reka rero ndabashiremwo bimwe mu bimenyetso hanyuma uyu Gasaro nimba ari Gasaro TV sinzi ko ngene bakivuga biramusha Uwizeye Sandrine mu mwirinde canke mugomba munamwumvirize kugira mwumve ibinyoma mu mpinyuze ariko mumenye ko nta wundi mugambi afise ataro kuvuga igihugu cy'u Burundi nabi muzomugombe mu mwumve niyo yatumiye umuntu ibibazo abaza ibibazo biri strategique byo gushaka kuguma agira atuka igihugu cy'u Burundi akubaza ikibazo cyo kwensita gutuka indongozi akubaza umva ni nkuko yo bari karatuka indongozi mugaba akigira umenyesha makuru akabaza umuntu kugira amwensite kandi kubera aba bari karabaza asanzwe azi objectif bafise ariko arabaza habe akabaza mareshare akabaza n'abandi bafronze canke bahiritse ubutegetsi muri 2015 bikanka akabaza abakoze ubwicanyi butandukanye mu gihugu cy'u Burundi bahungiye mu Rwanda ushaka bishure ibinezereza abarundi ushaka bishure ibinezereza ubutegetsi buhari sinibaza na gatoyi objectif rero Gasaro TV na Uwizeye Sandrine bafise niyo gucafuza igihugu cy'u Burundi ariko Uwizeye Sandrine n'uburara bwawe n'ubumara bwawe nkoreshe amajambo abanyarwanda bakunda kumbwira muri comment ngo barantuka uburara bwawe ubumara nimba ngo iki ngo wakimarawe kimara sinzi carico nubwo bumara nyene we Sandrine ufise ushaka gusubiza amaguru hasi igihugu cy'u Burundi gifise amateka yacu gifise ibikomangoma gifise abagabo apana two tuntu tutugabogabo tuhakwa kugururwa n'umuyaga muratuzi utwo ndiko ndavuga twabunzwe n'inzigo gusa uburundi bufise ivyugazo urati cyane icugazo rero ni mugabanya kariro narababwiye ati kenshi mukunda kuza ngo mbese ngo dupfiki ko abarundi ngo n'abanyarwanda ngo dufise ngo imico ngo nkimwe ngo tuvuga ururimi ngo nka rumwe ngo twari igihugu kimwe ngo turi bamwe ngo turi nk'abakauzin sinzi ibintu byinshi
aho Mbayahaga yabishuye nanje ngomba ndabishure. Mbayahaga arababwiye ati we are neighbors, we are not brothers. You have your own president, I have my own president. Mbayahaga wewe yarashe umwami ugenda direct. Ntabyo bintu ngo by'ubumwe n'ibiki, ubwo bumwe n'ubumwe nyabaki umuntu yica mu Burundi ukamuhindara mu Rwanda. Ubwo n'ubumwe. Ubumwe nyabaki umuntu akwita kudeta ikanka ukacumubika mu Rwanda. Mu bumwe nyabaki abantu basiga bakereye abayinosa aba inzira karengane mukababika mu Rwanda. Ubumwe nyabaki kudeta ya 2015 leta y'u Rwanda ariyo yayifinashije. Ubumwe nyabaki ubwicanyi bwinshi bugana mu bwoko bwinshi bwakoze n'igihugu cy'u Rwanda ngaha mu Burundi. Mugaca muza ngo we are neighbors, ngo have ngo same story, ngo same history, ngo urumva ngo vyari ngo antite ngo Belge, ngo turi bamwe. We are neighbors, we are just neighbors. Jambo Mbayahaga. Mw'abanyarwanda nimumenye ko abarundi n'abanyarwanda ntituri bamwe. Imico y'abarundi si imico y'abanyarwanda. Tureke kwa duhendana. Mwe bintu mwashatse kutwiba ni ivyo vy'ingoma, ni ntore zivuka mu Kirundo na mu Kaziba, ni imyambaro yo kuvuta sawa ivyo nibisanzwe. Mugabo gombura fata umurundi n'umunyarwanda. Mugome mureke gufata abari mu Rwanda no mu Burundi no kuvuga ati barakenye ni nzara bashoye kuba manipire. Fata umurundi n'umunyarwanda bari burayi. Uraye imico bafise hanze, bahuriye mu gihugu cyo hanze. Uraye imico bafise hariya kwikarimwe. Nibisa abanyarwanda abarundi twogira ujya muco wo kuja kumbonesha kure ngo bakubita ngaha ngo raba ngo bagira uku umugabo akazana kamera gatumbereza ku bihimba vy'irondoka vy'umugore ngo heraba ngo kungene ngo biba bimeze sha. Iyo mico abarundi barayifise. Abarundi n'abanyarwanda ntituri bamwe. Mureke kutubesha. Leta y'u Burundi twoba turi bamwe, leta y'u Rwanda ikemeza ubutinganyi ngo ca hariya mu Gisusu hamwe yacu umwanda mukuru. Abarundi bakavyanga. Ntituri bamwe, reke kwa duhendana rero. Kuko gusa ikintu nemera imvugo turi bamwe ni mu mvugo y'ishusho y'Imana kwa twaremwe n'umuremyi umwe, dufise ibihimba bimwe muri imanite no mu mategeko y'isi, turi bamwe. Mugabo mu mico niko ndabibabwiye umurundi n'umunyarwanda baratandukanye. Kandi ikindi kintu ngoma ndabatekerere mw'abanyarwanda mutari musanzwe mutse yahana umuntu ashavuye mubona muvuga ngo hari mwinzigo canke iki. Abanyarwanda nyene nkuko muvyivugira dusanzwe dukundana. Mugabo abanyarwanda mwibuke ko Burundi arico gihugu kibavyara. Pays mère y'u Rwanda no Burundi. Kandi mwibuke ko abanyarwanda muvuga broken Kirundi. Muvuga Kirundi kimenaguritse. Kinyarwanda kuko nikibaho. Abanyarwanda no musi ndababwiye ukuri ndakubahaye ndakubatekereye. Abanyarwanda igituma mwe mugwa mwivugisha ngo Kinyarwanda ngo gishusha n'Ikirundi ntibijusha. Mwarashishuye nkoresha Kinyarwanda nyene. Murashishura muri rondetse ubujambo bumwe nje tubi Kinyarwanda mugwa mwihindagura ku munsi kugira mutebe muronka amajambo yiwanyu. Muga Kinyarwanda gisokoroka mu Kirundi hama muca mugenda murarondera ukungene mugenda murahindura muhindagura. Ryari nabonye Paul Kagame avuga ati ngo mbengo ko Kinyarwanda ngo muzige ngo mugihindagura ngo buri munsi ngo mwipfuzike. Arati cyo yari karavuga. Mwafata amajambo y'Ikirundi mukagenda murahindukiza mufata ahantu tuvuze jewe mugashiramo njewe ahantu pay attention ngo ngewe mugaca muvuga ngo ngewe mw'abanyarwanda. Kinyarwanda is a broken language, is a broken Kirundi. Ikinyarwanda ni Kirundi Ikinyarwanda ni Kirundi mutesha agaciro. Tubahane rero ku Kirundi ciwacu. Ikinyarwanda ni Kirundi mutesha agaciro. Ndabasavye twubahane mufata ururimi rw'iwanyu ni muvyara ikirimi ciwanyu mufondafonde ikirimi ciwanyu mureke kutwononera Ikirundi. Mw'abanyarwanda mwe nizere ko ibimwe ko muravyumva. Kandi biiye mushaka mu bishire mu ubwenge mu bimediteko. Nuko ndiko ndabivuga sa n'umengo ndiko ndatwenga. Ariko iye ni mwicare hasi baba ku ruhande rw'abarundi n'uruhande rw'abanyarwanda mu bitohoze. Mugabo abanyarwanda kubera ya systeme yo kwiyemera yo gushaka ngo kugira ngo rundi Rwanda. Ndabasuhuje rero amakuru ya Gasaro nayo. Gasaro afise abana babiri, afise umugabo yitwa Ben. Ahagarike izo ngeso zo kuguma yisabisha amafaranga aba diaspora ku nguvu, yahinduye identité, ahindura amajwi,
ahindura na eta civile yiwe akiyita inkumi. Ivyo bisuzuguza umugabo wawe Ben. Nico gituma benshi bamurondera ngo agire interview agire ica bivuga ko agahunga. Nico gituma Sandrine uyu nyene uwizeye ariwe Gasaro TV nawe nyene bamurondera agire ica bivuga ko agashima gukoresha ama audio. Utinyiki nimba ivyo bavuga atari ivyo utinyiki. Mugabe ivyo bavuga nivyo kuko ama preuve arahari. Audio mwazumvise ijwi giwe rya nyene akoresha muri interview ni iri nyene. Ivyo avuga ni iri nyene. Abo vyayaze nabanyene. Hanyuma n'abantu bari fizike bamushinja bamurega murabiboneye. Rero inkuru yariyo ni mwirinde izo mbonesha kure ziriko ziracafuza igihugu cy'u Burundi, ahubwo ni muhaguruke namwe mukore ibiganiro a rencontre y'ivyo bimenyesha makuru, kuko nkuko James Kabarebe yabwiye abanyarwanda rega ntibikoresha baratumwe. James Kabarebe yababwiye ati haguruka muvu